Mili fifi, mili ngwano mili. Ndaribwa mu nda sinzi ivyari ivyo rero. Tutarateba cameraman ingo tugende buke hira. Akunze ba Steve mondaye mugumanye natwe. Cameraman cukata tonya mili akunze ba Steve iba ndagerageza ibishoboka byose. Mahira nakavura kanaguye bakunze ba Steve ariko mili ko bigenda kose. We baraguje kushira nka telefone ningo. Twetira napfa tukazigumana uko nyina ari uruhori. Oya ega tuba dufise abantu baba badukunda badusapoting. Merci buba. Rega je no muntu habe byinshi nashaka kubwira nimba atakintu tuba twibagiye dusezera kunze ba Steve. Ngabo umenye kari 2-0. Nana kimwe. Mbe nakuvumbura no musi ndagusanze wambaye igitenge. Jewe ejo nzoza kundazizona nakize. Nzohera ku muvumburo wa Dani. Je kuramukanya ko amagara ari yankitse. Rero juste nashitse ngashi ndagwara. Mugabo ngo manje kwa muganga mace nta. Nibyo. Ushika umukanda waturitse mu. Wanopuma ni hamazi gusa ni nisombe. Nikashareka nivyo kunje nico. Amizimo barafungura imiti. Jesi nyene umuhungu nuko ari hanze yabwo nyene umuntu afite urukundo ngo mu diaspora misi na diaspora. STV every story matters. And bad boy shot a cooler believe in champion most conquer for real from zero to hero from nothing to something. Is bakunze ba STV ndabara mukije kuri umunsi uri hejuru meze neza yetse meze bien cyane gose. Ubu no munsi ni ku muvumburo.com no munsi ngiye kuvumbura umuntu yiswe Mili waziko twabwe ko zosubirayo kuja kumuraba nabo ibintu arimo no munsi namwemeye ko nzo kumuvumbura nahetse ko mubishaka umuvumburo yuko ndamura Mili tutarateba cameraman ingo tugende buke hira akunze ba Steve mondaye mugumanye natwe cameraman cukata tonya Mili akunze ba Steve iba ndagerageza ibishoboka byose. Mahira nakavura kanaguye bakunze ba Steve ariko Mili ko bigenda kose no musi ntegereje kumusanga nani nayimwemereye yuko bakunze ba Steve mugumanye nanje kabisa. Cameraman iyo ngarero murahibuka kwa Mili ni kuri uryo rupango. Cameraman urabibona tugende buke sinzi ko uje imbere gatonya no munsi bakunze ba Steve nene kumukorera akantu kameze neza kari swa reka tugende kuri urupango. Cameraman ipre mwango kweli warangoye rafa pasi mwana munsi ariko arakubura sasa sinzi ko cameraman yo kwinjira imbere kugira abanze mu kamera. Okay bakunze ba STV mwango nabonye ari hatari cameraman nje Mili fifi mili ngwano mili akunze ba STV Mili wa STV reka Mili uribuka wa musi kuno byari bimeze na kimwe reka dukurira kurakubura ni bona na kimwe Mili egana na kimwe Oya. Na kimwe reka dukurira kurakubura Oya karibu wicaye. No musi amaye karibu wakunze STV bana Mili Meze neza ndashima. meze bien Meze bon. Nabakiza bakunze STV Ndaramutse cyane. Simeze neza cyane ko ndagwaye. Yagwa amaze imisi gwaye kandi rero Sana. mumaze imisi gwaye biki Ndaribwa mu nda sinzi ivyari ivyo rero. kwanza ni 2-0 yi. simaze kuvumbura inshuro zibiri Nta kibazo. no musi Mili namusana ko yatwakiriye turakora abakunze ba STV agatugana Mili ubusanzwe mu biki mu masaha atariba Yatari ari kwishuri nande. Masaha atari buri mu biki mu masaha basatakazi. Atakazi muhira mba njyamye. Nzi kuri umunsi ndagusanga uri kumwe n'umuntu. Bakunze ba STV murabona ko Mili yambaye igitenge baba we birashuka mbaye igitenge.
Ninacho ubonye ko nambaye Ese ndumukobwa. Uri kora kubura mu rugo. Amusara twakije amakofu no munsi baba we. Ntuze no munsi bigenze neza kabisa. Eka je nta kabikanje. Nta kabiki wawe. Ega nenda bizi katakabiki wawe. Bien sûr. Abantu bashatse kutwinjira hariya nibazi ko twikundana yambi. Mana nta kabiki wanje nari maze imisi ngwaye niyo mpamvu nari ndi ngaha. Juste muri family. Gusa naho ngoma ntahe rero ko simba ngaho urabizi. Agukora nyene tuwa tumuhira. Kubera gusa nje kwa muganga hama PMC na. Okay. Ono so byagufashije gutemera. Ibiki. Ibintu nyene byo none ku mugabo nawe ugwara uguma wivyibugira kwe. Nanje biranangaza rero. Kandi ndagakeye. Muri misi ufungura gake. None wamije baza ki projet ari gwawe kwe. Ni projet ni gwawe kabisa Sio yangu. Ni projet y'intuze y'inkoko ntuze. Wapi na umera yova he. Steven ni hemba kamiri. Irahemba kandi neza kandi turashima ariko ibyo sivyo nabwiye ko ndi muri famille naje kuramukanya ko amagara ari yankitse rero juste nashitse ngashi ndagwara mugabo ngo manje kwa muganga amace nta Wamenye ko naho ugwara STV turakeneye ku mivumburi kaze cyanzogaruka gusema abantu b'inyimba nyimvire nabi ngo nwakiriye nabi Dani vraiment bafana bibaze vraiment bari bibajije ngo ni mihari yatari ko nta mihari je nayo tutani nta muri STV twese turaguhera ku cameraman gushika kuri papa STV turi umuryango turi inshuti rero nta bintu byo kwa mwana tugira mu buzima tunashimani turakundana sana nkenye Dani arankopesha kenye nkamukopesha dukenye papa STV akatugurana cameraman akatugurana akakunda abo urutugurana mari waramukumbuye kwa nenda mukumbuye n'ubwanwa Ebara ni hatari kabisa. None miri je nanzi bikuru musinje mavana basi ndagusanga uri kumwe n'agatipe vraiment no kurenza usawe kumwe na shiri mwitari kabisa. None kwikunda kumbaza by'usheri man. Je umunsi yageze jewe ukere kudukubitira ama surprise tubone mariage pam pam. Ni bon hageze jenzo bada kugatiye. Simwe no misi mugabo. Harige usanga ari muri misi none nibiki. Usanga ari canke nibiki. Ndashaje. Rero sasa kurusiga winganira na care yo birimo. Care. Wapi man. Oya nta bintu byinshi. Tuvuge yuko ari nuze ari imfungwa za Damascene wenyine atugaburira muri Steve. Oya no muhira ndajya nafungwa. Urafunga. Nze njya kweri. Gusa ndagwaye byasiriye. Ndagwaye vraiment. Nakunda Steve rero tugusengere kugira usubire ugaruka uri en forme umeze neza. Negeze kugaruka kandi nzohera ku muvumburo wa Dani. Ukeneye kuvumbura jewe sasa. Apana ndabikeneye nibyo nzohera ko niko ndakumenyesha tu. 2-0 mugabo wayibonye ko no musuna. Je ku kindi rero niwe nzohera ko gusa umunsi munda keneye kumuvumbura pa STV. Ariko arateka arazi guteka. Andarazi guteka mugabo yani. Gusa acashiramo akanyuga kenya kanagwa umutima. Ajira umunyu mwinshi. Wanagwa umutima ni soble. Ibibazo. Waje no musuje managiye uko nadusuye guhura. Hanaje bibaza yuko nuzeya ngo haba ibintu bibi mugabo urumva ni sawa. Ndagusanze wambaye n'agatenge ni fresh kabisa. Ebana jenzi ko mu masaya ntuzeya uri gufata kai. Oya. Mwayange aza kutuzimana. Oya umukobwa atangura gukubura amakanu cyayi yarije gukubura mutuze cyangwa gukubura Odi gukubura ibiki sopfa nabi man gukubura kunuze gukubura umuntu gukubura ikibuga it's fine Sazimiri je urumva no munsi navuze ati je reka nse kumuramutsa ndabi ibintu ariko arakora ko ndana kuba bari bakwivye bangiriye nabi kabisa kwira abakunzi bese ntari vyongera bame we baraguje kushira nka telefone ningoga twetira napfa tukazigumana uko nyine ari uruhori ya ega tuba dufise abantu baba badukunda badusupporting merci buba rega je no nta bintu byinshi nashaka kubwira nimba atakintu tuba twibagira dusezera abakunzi bese ngabo umenye ko ari 2-0
nta na kimwe Mbe nakuvumbura no musi ndagusanze wambaye igitenge. jewe ejo nzoza kundazizora nakize nzohera ku muvumburo wa Dani yambaye simenda Uraza aho? ndazosanga ntani kumenya aho none kutaba mu ntuzenyo kutaba mu ijuru canke mu ijuru ry'indwi canke kutaba mu kuzimu oya bakwisi rero bakwisi nta adresse kwisi tigera juste igera Igito. Nawe nuzi ukuntu amenga. nanje ntabwo nyine ntavyo Nanzi kamuganda gushimire kandi. nawe wakoze Niba wabonye no musi yuko wanyakiriye neza wambaye nawe kwicara. Umwaye bongera twava dufungura ntwako murateka Gamire. urumva ari sawa Nawe none twoza midi. turi mwezi Ramazani kandi wasanze atamutandiyo nambaye ana makosa ngide makosa Umva usa gufungwa 18h. Dite reka ivyo bintu ushaje no bishobora Nako kuntu ufungura vyo nagira numve yuko ufungura 18h. nivyo Ushika umukanda waturitse mu. wanopuma ni amazi gusa ni nisombe reka shareka nivyo kunje nico Amizimo barafungura midi. oya ufungura 18 Gusa nta kindi bafasubiri. nta kindi baca bafungura saa sita z'ijoro rero urumva nkaje kwanza ngaha Shaka kunzi basi biceke yacu nacu navyo noshobora kabisa. ntavyo ushobora urumva gani twe nka twebwe abana tuguma muhira turabishobora sometimes turabishobora ariko Atari bakunze ba TV. Jino musi nje kuraba miri mbona mwenga namusanze mu gitenge 2-0 ariko nta kibazo sezera abakunze ba TV n'abakunzi ba Oscar bashobora gukurikira. abakunzi banje murabashiri banje Ndabakire muzi isi yana nda kumenyereye. ntageza gukira bien sûr nakize nta kimwe gupfa n'ibisanzwe se niyo nzira ciza gusa nuko nopfa neza tu nawe gupfa c'est normal abakunzi ba TV ndabasa ramusezeye abantu mudukurikirana abantu bari muri Arabi muri Oman no muri bisheri byacu kweri yara Mathieu mabizu diaspora dolari shashuka bei Roza na Chereje. Mbose ndakunda cyane turakunda cyane oye barungikira imiryango yabo Usanga ufite umushaye muri diaspora. Imiryango yabo. Oya Icyo imifitira imiryango. oya Jesse nyine umuhungu nuko ari hanze yabwo nyine umuntu afite urukundo ngo mu diaspora misi na diaspora Nufise ngo barungikira imiryango yabo nanzi ko uri mufitira imiryango izoza mu myaka izoza. oya bome yego ndafite sister wanje ari hanze mia cento mia dolari Ya sister sino ndavuga sister. mia dolari nshakula dolari Akunzi ba TV reka ndabashimire mu mashoboye kudukurikirana. Aho no muzi ko nayashoboye ku rero urabona ko twavugaye neza no musikaye twakiriye neza kazosubira mu kindi kiganiro next episode ngo azovumbura wanje ndarindiriye kabisa. Birindire kwe Ngo kumvumbura je namurahiye ntibishobora gukunda. nta kibazo tanga ndakuvumbura uri kuroza ivyombo. Akunzi ba TV zosubira kindi gihe. Ciao. STV, every story matters.